Yes, reka tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana kuri uno muhora wa Gea TV. Ikinzanye rero no kukwereka uko bakora KYC ya P-Network maze igahita yemegwa. Biroroshe cyane, nta kigoye kirimo, upfa gukurikirana neza, ugakurikirana intambwe ku yindi. Biroroshe, mu minota mikeya KYC iraza kuba yemewe. Unkurikirane tujane nkwereke uko ushobora kubikora vyoroshe kandi mu mwanya mutoya cyane. Nuko nguko reka mbibutse yuko utegerezwa kuba ufise application zibiri muri telefone yawe. Turavuga application ya P-Network ariyo iyindi application utegerezwa kuba ufise ni application ya P-Browser. Iyi ngiyi, izi application ko ari zibiri utegerezwa kuba uzifise muri telefone yawe kugira ngo ukore KYC vyoroshe cyane. Reka tujane rero unkurikirane nkwereke uko bakora. Sawa, reka rero dusimbire muri P-Network. Ngwino kudukwego dutatu uhafyonde ahangaha kudukwego dutatu twese turahazi. Uhafyonde, umaze kuhafyonda ucumanuka hepfo urabe intambwe ikurikira. Uracushikira ahameze uku nguku. Uracushikira kuri ino page urabe ahanditse P-Browser. P-Browser na ahangaha. Ufyonde kuri P-Browser. Umaze gufyonda kuri P-Browser ucubandanya ukaca uja muri Chrome. Telefone gutwara muri Chrome kugira ngo uze kwikonekta muri P-Browser. Ukaca urindira akanya gatoya ikazunguruka. Imaze kuzunguruka iragushikana muri P-Browser aho baca bagusaba ko so connecta avec P-Browser. Ukaca winjira muri P-Browser. Umaze gufyonda ahangaha uraba winjiye muri P-Browser. Ucushikira kuri no page. Aha twese turahazi ubuza wamaze gushika muri P-Browser. Nta kindi ugiye gukora atari KYC. Raba ahari aka option ka KYC maze uhafyonde muri KYC urabe ikiriyo. Nahangaha muri KYC aha muri aka kantu aka ngaka. Fyonda ahanditse KYC maze wirabire ikiriyo. Umaze gufyonda muri KYC ica yuguruka. Imaze kuguruka urasanga mwino message ikwereka yuko wahawe KYC ukwiye kuyipasinga cyangwe ukwiye kuyikora. Urafyonda aha kuri aka ngaka ubwo KYC. Umaze kuhafyonda irarengana maze ugatangura gukora igikorwa nyezina ca KYC. Unkurikirane tubandanye uko bakora KYC. Umaze kuhafyonda baca bakwereka ino page y'ubwintango. Bienvenue dans la solution P-KYC. Ici, vous allez valider votre identité afin de garantir l'intégrité de P-Network. Nguko, umaze kubona ino page, akazi kawe canke igikorwa cawe cyo gukora KYC kiba gitangiye. Unkurikirane neza ahangaha niho hasaba kwitondera kugira ngo ubone uko ukora KYC. Barakubwira ngo saisissez ou sélectionnez le pays de votre document d'identité. Aho baragusaba guhitamwo igihugu gihwanye na identite yawe. Urafyonda kuri aka ngaka maze ugahitamwo igihugu. Uri mu Burundi uhitemwo igihugu cy'u Burundi, uri mu Rwanda uhitamwo igihugu cy'u Rwanda, uri muri Kongo ugahitamwo igihugu ca Kongo bivanye na dokima yawe ukoresha muri ico gihugu c'amavukiro. Hanyuma ukemera amategeko agenga KYC. Ahangaha uraza kuhemeza. Ahangaha ukemeza yuko ufise imyaka 18 canke irenga. Abana b'imyaka iri munsi ya 18 muri P-Network ntibabemerera gukora KYC. Utegezwa kwemera yuko ufise imyaka 18 canke irenga. Ukemera n'aya mategeko ahangaha ukavivura ututuvi. Ahangaha umaze kuharengana urashika hano. Nguko
uyu yahisemwo nk'umurundi, yanditse igihugu ciwe ko ari umurundi, ahangaha yahisemwo Uburundi, yahisemwo type de document ko akoresha passport. Nawe ushobora guhitamwo karangamuntu, identité, permis, passeport, kimwe muri ivyo kiremegwa muri KYC. Ngutu twa tuntu yamaze kutuvivura, yemeye yuko afise imyaka 18 niyirenga, yemeye amategeko ya P-Network. Umaze kurengana ahangaha barakubwira ngo photo di document d'identité. Aha baraguteguza ngo tora icyangombwa cawe, yaba identité, yaba passeport, yaba permis de conduire canke carte d'identité avec vos informations visibles. No kuvuga ngo ifise amajambo asomeka, ifise ibikuranga bisomeka biri visible, nuko ukaca ubandanya kuri suivant. Umaze gufyonda ahangaha kuri suivant, aha kuri suivant ucushikira intambwe ya nyuma kugira ngo utangure gukora igikorwa cyo gushiramwo identité yawe. Nuko ugeze kuri etape ya gatatu ariyo ya kane, barakubwira ngo paiement un paiement d'OPI est nécessaire pour faire une demande de KYC. Vous serez facturé une fois que vos PI seront transférés sur le mainnet. Barakubwira ngo uzorihishwa pi imwe niyo pi zawe zamara gushikwa kuri mainnet, nizamara kuba migre kugira ngo uzakire muri wallet yawe, bazogukata pi imwe. Tubibutse yuko KYC ahandi mu zindi cryptomone barazirihisha, aha hoho bagutwara pi imwe muzuba warakoreye. Iyo singorane, pi imwe ntiyo kubuza gukora KYC. Reka rero tubandanye uko bakora KYC, tujane neza ukwirikire ahangaha. Aha benshi birakunda kubagora, ugasanga yafashe telefone nabi canke dokima yiwe yayifashe nabi. Ino ntambwe ya mbere barakubwira ngo assurez-vous que votre document d'identité est positionné horizontalement. Raba uko ino identité bayiteretse. Identité itegerezwa kuba imeze nk'uku. Urisunga kano ka image, identité yawe ukayibambira ahantu hameze neza, haba ku meza canke ku ntebe canke ku kindi kintu cyose, ukayigorora maze ikaba imeze uku. Aka ka image kakaba kabonekamwo kagoroye. Hanyuma uraheza ugatora telefone yawe ukayicurika kugira ngo uyifotore, image yawe ize kuza isuku, ize kuza imeze uku nguku. Icucu ukora nikihe? Uca witegura, umaze kuzana identité yawe urayishira aho kuri ku meza ukayigorora, maze ugatora telefone yawe ugafotora. Uca ufyonda aha kuri ajouter une photo de face, ahangaha ajouter une photo de face. Umaze kuhafyonda uca ubandanya. Urabona uyu nguyu yashizemwo passport. Murabona mwese image ingene imeze. Image yayifotoye neza, yayishizemwo iri horizontalement. Ico usanga bimeze uko nguko. Mu gihe usanze image yagiyemwo nabi canke wihenze mu gufotora, ushobora gufyonda kuri aka ngaka ka bakwereka 90%, no kuyihengurura canke kuyishira kuri position normale kugira ngo iboneke neza. Aka nako ni zoom. Mu gihe wagafotoreye kure urashobora kongeza kakaduga kugira ngo gasomeke. Aka ngaka nako aka kerekana yuko ushobora gufuta mu gihe uba wihenze. Nuko nguko ukaca ufyonda kuri etape suivant. Umaze gufyonda kuri etape suivant, barakuzanira wa mwidondoro wawe
ukawusangamwo. Intambwe ikurikira ngiyi ngiyi, witonde aha rero urabe neza usome ivyanditswe, ntukore ivyo ukuye mu mutwe ariko usome icanditse. Aha ngaha barakubwira ngo saisissez votre prénom. Aha barakubwira ngo saisissez votre prénom, urashiramwo izina ryawe. Akarorero witwa Eric Bizimana, aho wandikamwo Eric. Autre prénom, aha uhashira izina rigira kabiri kuri babandi bitwa ba Jean Baptiste. Ubwa mbere uca wandika Ja, ubwa kabiri ukaca wandika Baptiste. Mu gihe ufise izina rimwe urarishiramwo izina rimwe, turavuga barya usanga bafise amazina abiri canke atatu arenga. Nom de la famille wandikamwo izina ry'ikirundi. Akarorero witwa Bizimana Eric, aha uca wandikamwo Bizimana. Aha ngaha kuri nom de la famille niho uheza ukandikamwo Bizimana. Aha ngaha hakurikira uraselektiona ugashiramwo Rojar uro sexe, ushiramwo igitsina. Uri umukobwa urashiramwo femme canke femelle, uri umugabo urashiramwo homme, ukerekana yuko uri umugabo. Aha ngaha hakurikira date de naissance. Aha ngaha kuri date de naissance, date de naissance urandikamwo itariki y'amavuko. Itariki y'amavuko ku cyangombwa cawe hashobora kuba hari umwaka w'amavuko ata tariki ihari, uraheza wandike itariki imwe ukwezi kwa mbere n'umwaka w'amavuko wawe, aho uzoba uhejeje gushiramwo itariki y'amavuko ariyo date de naissance. Numero d'identification, aha ngaha hakurikira ushiramwo numero d'identification, inimero iri ku cyangombwa cawe. Namba wahisemwo passport, shiramwo numero ya passport. Aha ngaha namba wahisemwo numero d'identité, shiramwo numero d'identité. Namba wahisemwo permis de conduire, shiramwo numero ya permis de conduire. Aha ngaha munsi barakubaza ngo date d'expiration de la pièce d'identité. Mu gihe icyangombwa cawe gifise date d'expiration, ukwiye kuca uyandika aho kizotera igihe. Nimba izoba expire mu mwaka kanaka, uwo mwaka ukaca uwandika aha ngaha date d'expiration, uyishira aho ngaho. Mu gihe icyangombwa cawe wahisemwo kitagira umwaka wo guhererako canke date d'expiration, uca wemeza kuri aka ngaka ukavuga ngo ma pièce d'identité ngo n'a pas de date d'expiration, ukaca wibandaniriza intambwe ikurikira. Ngaha ubukurikira uhejeje kwemeza ibi ngibi, barakubaza ushiremwo pays de résidence, igihugu usanzwe ubamwo, igihugu c'amavukiro. Wongera guselektiona ufyonze ngaha ugahitamwo igihugu cawe ukacandikamwo ngaha. Nimba ari Burundi kora ku Burundi, nimba ari u Rwanda kora ku Rwanda, nimba ari Tanzania kora kuri Tanzania. Igihugu kica gihita kijamwo pays de résidence. Ubukurikira barakubwira ngo line d'adresse. Line d'adresse ni hajya ahantu wavukiye, umutumba w'amavukiro hamwe bita ku gatumba. Uraheza ukandikako umutumba wavukiyemo. Akarorero nimba wavukiye muri Kazirabageni, umutumba wa Kazirabageni ukaca wandikamwo Kazirabageni ngaha. Aha ngaha kuri line d'adresse 2, aha turahasimba, urahasimba nta na kimwe uhakora, urasimba vyonyene. Ucumanuka aho bakubwiye ngo ville. Ville ni muri commune wavukiyemwo. Wavukiye muri Kazirabageni commune Nyanzarake, uca wandika Nyanzarake ngaha. Nyanzarake niyo commune uba waravukiyemwo, ukaca uheza ukayandika. Aha kuri eta canke regio urandikako province yawe, intara wavukiyemwo. Wavukiye Kazirabageni Nyanzarake, province abari Makamba, uraheza ukaca wandika Makamba, niyo province yawe uba waravukiyemwo. Uhejeje kwandika regio canke eta yawe, uca uja ku ntambwe ya nyuma
hariho bagusaba gushiramwo code postale urishiriramwo 0 bireke kugukomplika uca wandikamwo 0 nta kindi kintu wandika uca ushiramwo 0 mu gihe udasanzwe ufise iyo code postale. Iyo ntambwe uyirenganye uca wemeza kuri etape suivant. Intambwe ikurikira urafyonda kuri etape suivant uca ushika ahangaha uharabe neza kuri ino ntambwe ikurikira. Ni intambwe ikomeye cyane, intambwe igira gatatu muri KYC. Bakwereka uko wifata neza kugira ngo KYC yawe ize kwemerwa vyoroshe. Barakwereka akarorero ukwiye kwisunga ngo bonne exemple. Naka kambere utegerezwa kuba uri ahantu habona, bon éclairage utegerezwa kuba uri visible entier, visage visible, utegerezwa kubona yuko isura yawe iboneka neza, igaragara vyiza, igaragara iri visible. Utegerezwa kuba uri stable, kamera yawe ikaba iri position, no kuvuga ngo telefone yawe urayigumya neza mu minwe, ukifotora ukirabisha ko nka kurya ushaka kwifotora ukoresheje selfie. Aha barakubwira ngo follow instruction, kwirikiza ivyo bakubwira. Follow ugakwirikiza ivyo baza kugusaba vyose, unkwikire neza. Ahangaha benshi birakunda kuducanga ugasanga twifashe amafoto nabi, abandi twifotoreje ahantu hatabona. Barakubwira condition wisunga, izi condition nizo utegerezwa kwisunga. Uhejeje kuvyisunga urafyonda kuri je suis prêt, baca bagushikana kuri ino ntambwe. Ahangaha witonde rero ugeze ngaha. Êtes-vous prêt pour tester de présence vidéo? Aha barakubaza bamaze kwitegura, za condition wazisomye, waravye neza yuko ahantu hagaze habona, waravye neza yuko telefone wayigumije neza mu biganza vyawe, ushaka wifate selfie, ugaheza ukaca wemeza ahangaha kuri démarrer. Ahangaha démarrer l'enregistrement, ugaheza ugafyonda kuri démarrer l'enregistrement. Umaze rero gufyonda kuri démarrer l'enregistrement, ikifunguka imeze uku. Appareil yawe uca ufyonda mu kiyo, appareil yawe ikaca yiyugurura, ukaca ushiramwo isura yawe, visage yawe ikiza imeze uku. Uraraba neza ko kano kazingi kamaze gushika kandi ko wagashizemo neza, umutwe wawe, isura yawe, visage iboneka yose. Umaze gushiramwo visage yawe, barahita batwara foto yawe, foto yo mu maso, baca bakwereka ko bayitwaye. Umaze kubona foto ya mbere bayitwaye, ntuveyo, gumuhagaze neza ubandanye, bagomba bakwereke ikindi kintu ucukora. Ugeza ahangaha rero, aha benshi birakunda kutugora. Murabona rino jambo riri ahangaha, bakubwiye ngo look right. Iri jambo bijana n'aka gafresh. Aka gafresh ko musi murakabona, akangaka kari musi, akangaka ko musi, aka gafresh bakubwiye ngo look right. No kuvuga ngo raba ku ruhande, raba iburyo, raba hindukira iburyo, uca uhindukiza umutwe wawe ukaraba iburyo. Uhejeje ako umarayo amasegonda 3 yonyene, uza gusanga aha hejuru bakubwiye ngo look left. Uca uhindukira ukaraba ibumoso canke ibubafu. Umaze guhindukira ibubafu umarayo amasegonda 3 ukaca uvayo, ukaca uraba hejuru. Barakubwira ngo urabe hejuru, bakwereka agafresh kakwereka yuko urarama ukaraba hejuru, naho umarayo amasegonda 3. Amasegonda 3 aheze barakubwira ngo look down, ukaraba munsi. Barakubwira ngo look down, uca wunamika umutwe ukamera nk'uravye hasi.
umarayo amasegonda 3. Umaze kuvayo uza gusanga ama information yawe systeme yamaze kuyatwara, baca bakubwira ngo transfert de vos données, ngo ne quitte pas l'application. Aha barakubwira ngo amadone yawe ivyo watanze biriko biragenda, baragusaba kutava muri application, ucurindira igaheza gutreta amadone yawe canke kuzunguruka, ukarindira bakakugarukanira ya madone yawe watanga, document d'identité yawe, photo d'identité yawe, vyose bongera kubikuzanira kwa kundi nyene, umwidondoro wawe nyene kwa kundi biba bimeze nyene. Mbibutse gatoya tukiri ngaha nyene, iyo wakoresheje karangamuntu uza gusanga bimeze uku nguku, uza gusanga biruku, ufotora uruhande rw'imbere ugafotora n'uruhande rw'inyuma, aho ni mu gihe uba wakoresheje karangamuntu. Tugaruke ngaha, tugaruke aha ngaha, ya madone yawe bamaze kuyakuzanira yose, wasuzumye ko ivyo warungitse ari vyo. Bahera ku ntambwe ya mbere ugishiramwo amazina, ugishiramwo aho wavukiye, na ya foto yawe baca baza bayitwayeko utuntu. Urabona ngaha ko bamaze gutwara ama information, utu twose ubona twirabura, aha n'amadone yawe, systeme yabo yamaze gutora amadone, bagomba barabe yuko ivyo wujuje bihuye n'ibiri ku cangombwa cawe. Nico gituma muri KYC badusaba gukoresha icangombwa gihuye n'amazina yacu aba yanditswe kuri konte ya P-Network. Ngaha vyose babikuzaniye, bamaze kubikuzanira vyose, ukaraba ya mafoto bagufata ko bayagarukanye, uraraba ko ariyo. Mu gihe usanze kimwe muri ivyo wihenze canke bafashe ikitarico, urafyonda aha ngaha, urafyonda kuraka, urafyonda kuraka gakaramu. Aka gakaramu ni edit, biragusaba ko uba ushaka kumodifya. Mu gihe uba wihenze, iyo etape urashobora kuyifyonda ko ugaca usubira ukayikora gushasha. Ariko usanze wabikoze neza, nta kindi uca ukora, uca wemeza aha kuri soumettre et payer. Soumettre et payer niho uca ufyonda aha ngaha kuri soumettre et payer. Aha umaze gufyonda ngaha, no kuvuga ngo uremeye ivyo warungitse ko ari vyo, kandi uremeye ko urihishwa P1 yuza kuba yakoze iki gikorwa cyo kukuvalida. Nuko intambwe ya nyuma uza gusanga bakubajije ngo soumettre la demande, n'iri jambo uca wemeza. Aho mu gihe ivyo wakoze vyose ari vyo ukavyemera, wasuzumye neza identite yawe ko ariyo, amashusho washizemo canke amafoto ko ariyo, uca wemera kuri oui les données sont exactes. Mu gihe atari vyo urahakana maze ugasubira inyuma. Ariko mu gihe usanze ari vyo ivyo wakoze, uraheza ukaca wemeza aha kuri les données sont exactes. Umaze kwemeza aho ngaho, umaze kwemeza aha ngaha, bica bigenda, ukaca urindira intambwe ikwirikira ariyo ya nyuma. Baca bakubwira ngo félicitations, votre demande a été soumise, ngo vyamaze kwakigwa. Demande yawe yamaze kwakigwa, iragiye mu mwihwezo, ucurindira ko bayivalida, kugira ngo urabe umwihwezo wawe aho ugeze, uca ufyonda aha kuri voir l'état. Umaze gufyonda aha kuri voir l'état, uza gusanga KYC yawe igeze aha ngaha. KYC uza gusanga igeze aha ngaha. Kano ga fresh kaza kuba kageze hagati. Murabona ngaha examen en cours
biracari mu mwihwezo, urarindira umwanya mutoya, bishobora kunyaruka canke bigateba, urihangana KYC ikemegwa. Ndabibutse yuko muri kino gihe KYC ziriko ziranyaruka cane, nta minota 10, nta minota 30 ihera KYC yawe itaremegwa. Wewe wankurikiranye urashobora kwifashisha ino video ikagufasha gukora KYC. Si ibintu bigoye cane, ni ibintu vyoroshe bisaba yuko ubikora witonze kandi ukagenda urasoma. KYC imaze kwemegwa uzosanga akangaka kose kamaze gusa na vert, kamaze kuzura. Akangaka uzosanga kose kabaye vert, uzosanga kagiyemwo irangi rya vert. Kamaze kuzura uzoba wamaze gupasa KYC kandi izoba yemewe. Ico uzokora nta kindi nukuca ugenda ugakora muri checklist, ugakora za etape 8, ugakora za ntambwe 8. Mbibutse yuko zirya ntambwe 8 uzikora ari uko ufise ya majambo 28 ukura muri wallet. Nta yindi ntambwe ibisigaye atari gukora irya checklist ukayihuza na wallet yawe. Mu kuyihuza naho utwara ya majambo 28 ukayashira muri konte yawe ya P-Network, kugira ngo nubwo bazokwemerera gukora migration, amapi yawe azoronke ahashikira. Murakoze. Wewe wabanye nanje muri no video, ndagushimire. Ariko ugenda ukoze partage kuri benshi bashoboka, ugire na share na like kuri no page yacu ya Gear TV. Urakoze wewe wadukurikiranye, turongeye kugushimira. Reka tugusabe ufyonde kuri like, share kuri no video. Tuzokongera muri video ikurikira mbereka uko bakora checklist canke bakora migration. Murakoze.